bene ivyubahiro mwese ngira ngo nta majambo menshi mfise mvuga kuko yivuze mu Kirundi bavuze bati uguriwe neza ntiyongeza, natwe twaguriwe neza kandi turanezerewe cyane. Reka rero uno munsi nanje fata akanya ndabakeze. Ubwa mbere ntangure gukeza diocese ya Ngozi kuko iyi paruwase ikwije imyaka 75 yerekana yuko iyo diocese imaze igihe kitari gito iriko irakorera igihugu c'Imana mu Burundi. None rero mfashe kano kanya kugira ngo ndabakeze nsubira kubibutsa yuko hajya umwaka wose ni intambwe nshasha. Imyaka 75 mumaze ngaho muri paruwase Ruganza ntaworeka kubakeza kuko ntakekeranya ndazi neza ko muri iyo myaka 75 imyaka myinshi mwayimaze umutima uri mu kirere. Ndabeshe turabizi kuko Uburundi bufise kahise gateye agahinda mbere gateye n'ubwoba. Kubona rero mwashoboye gushikaho muhimbaza iyo minsi mukiri bazima muriho munganuku tuzi ingene twabaho imitima iri mu kirere, ntaworeka kubakeza. Ndabakeje cyane nongera rero ndabifuriza kuroranirwa muri imyaka ikurikira. Tugumize kumuzirikanyi izo ngorane twagize muri iyo myaka 75 iheze kugira ngo duce twivyukiranya aho tuharihe kwiruka. None rero iki gihe mugize yubire mwibuka neza yuko dushitse mu bihe vyiza muri iki gihugu cy'u Burundi, ibihe vyuko dutegereza guteza imbere igihugu cyacu dufatanye mu nda. Kugira dufatane mu nda rero hariho imitego myinshi, sekibi aguma ari hari. Imitego myinshi dutegerezwa guhangana nayo. Umutego wa mbere nuko twova mwibohero byako kahise kabi. Twarabibonye, nagira ndabaremeshe ndababwira yuko twamaze kubibona yuko atabwoko bwica, hica uburongozi bubi. None rero ndabaremeshe mwese, ndabaremeshe muri Abarundi, nimuze musubire gusamara aho kwibuka ko muri Abarundi ngo mwibone mu miryango n'ubwoko. Ubwoko dufise mu Burundi n'ubwoko bumwe bwitwa Abarundi. Nico gituma kuva kera narindi umwami yitwa Sebarundi, umukuru w'igihugu yitwa Sebarundi, kuko ubwoko dufise n'umuryango umwe ufise Sebarundi. None kayeme dufite turi mu muryango. Ico tucibuke cyane kugira ngo ivyo dukora byose tubikore tuzi yuko turi mu muryango umwe, hanyuma duce tuhariha kwiruka dukorera igihugu cyacu. Twarasamaye, nasanze muri iki gihugu cy'u Burundi nta tunga kama na rimwe Imana itaturemeye vyotuma dutera imbere. Ibihugu byose vyateye imbere nta kintu bifise vyacatumye batera imbere twebwe mu Burundi tudafise. Dufise tunga kama, dufise ubwenge, Abarundi n'abanyabwenge, mugabo kubera ivyo vyadushikiye twese ubwenge bwari bwarayamye. Nkaba rero ndababwira nti kuva rero tuvunduruke, twivyukiranye, dutangure gushira ubwenge bwacu ahabona, duhingure umutaha Imana yaduhaye ari ryo tunga kama Uburundi bufise. Tugize gutyo ndizeye neza yuko atamyaka byinshi izosubira guhera twidoga imitima iri mu mutwe. Ijambo rya kabiri nagira asubire kandi nkeze iyi mikangara mishasha abasaserdoti bashasha, ndabakeze cyane kuko inzira mwaciyemo ndazi yuko atari inzira ngufi. Mbere je mparavuga nti gituma nkeza abasaserdoti byarananiye, byarasa. None rero ubishoboye ko naje navyifuza bikananira, ubishoboye no kumukeza urugendo bageze n'urero. Nagira rero ndabakeze namwe ndabaremesha. Mpejeje kuvuga muti aho mugiye muhagiye haza hariko hareyuka umuco uri kurinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ntimugire ubwoba, muje mu gihe Abarundi turiko turagaruka kuri ryatsizo wa muzi wahora utunywanisha Imana imwe rudende. Abarundi ubu muje bamaze bonyene kwiyemeza ko Imana ariyo igaba byose ngaha mu gihugu cyacu.
umurundi wese ashitse ku rwego azi uruhara rw'iwe imbere y'Imana. Muje rero gukiza kudushikana ku Mana, kuko twaramaze kuvyiyemeza. Abasigaye ni bake, tuzokwandazanya kandi twese twiyunge twese mu bumwe bw'Imana. Munyaruke rero dufashanye, kuko abarundi bamaze kwemera ko Imana ari ifise ikibazo ca mbere. Murumva ko indongozi nizo za mbere zije imbere. Indongozi natwe turi ku kivi, turi imbere. Ariko rero nagira ndabasaba ntimuhave muzomera nka kumwe Sawuli yarindira yuko Samuweli acika kugira agahereza inkuka buri bagwanye umwasi, hanyuma duhave tubabura, hanyuma duhave natwe dushaka guhereza inkuka tutabijejwe. Murazi ko arico catirimukije Sawuli. None rero munyaruke mufate umugongo twebwe indongozi, muduherereze inkuka turwanye umwasi navuze, kandi nubari kw'irembo n'umwasi yitwa ubukene. Ingo rero mudufashe kugira tugire umutima umwe, twese twunga ubumwe mu Mana, duheze rero dutunganye isi Imana yaduhaye. Jewe ku bwanje ubutumwa Imana yaduhaye ndabuzi. Yavuze iti ndabahaye isi yirime muyibungabunge. Nta kindi yadutumye. None rero iyi si twebwe twamaze kuja ku kivi, tuyihingure hanyuma tuyibungabunge mu gukingira ibidukikije. Ngaho tuzoba dushikanye bwa butumwa Imana yaduha, hanyuma rero tugume twininahaza tumerewe neza, tugiwe imbere na mwebwe abahereza nkuka. None rero ndabahaye ikaze muri umurima w'Imana. Twebwe turabiteguriye, mugabo uko mbona abarundi bamaze gufata iyo nzira yo kubona ko Imana ariyo ifise ikibazo ca mbere, mugume mudukebura, kuko abakozi ni bake, mugabo ivyimburwa ndabona biriho ngaho muri Burundi. Mubandanye rero mudutera intege abana bacu, abakurikira bose nabo baje muri iyo nzira yo gukurikira ijambo ry'Imana, kugira ngo baze batuje imbere mu gushikana ku Mana.